Twumiye kuri iyi suka twarahungitse umwana kwiga mu mahanga wowe bivuze yego pe sinyara kubirago sha abandi mwabyaye neza murafise amahoro aha jewe nguma numva amakuru ambwira ngo mugisha wanje yaraca mugisha wanje je nguma numva abantu bambwira yuko yaje ngo ari si tu fais quelque chose comme ça dans ton pays, c'est très bon, comme je l'ai fait au Mali. Écoute-moi très bien, je le dis et je le répète. Moi, toi, tu m'avais dit que tu devais venir voir le Burundi, n'est-ce pas? Oui. Tu as déjà vu les montagnes, le lac Tanganyika, tu as déjà vu beaucoup de choses ici, n'est-ce pas? Il est temps de rentrer à la maison. None mwebwe muriko muradodora urugi murarugonga nkuko umanga mushaka kubomora ya twadodoye ibisanzwe bisanzwe nkuko urugi murujiginyura nkuko twebwe muhimyifuza iki tuje kuraba umwana wacu abangaha mwebwe mwuko twebwe bu yitwa mugisha kama isi n'ikigongwe n'akagenge murazi kwiparika murazi kwiparika muri gari kuko nukwiparatura no kwicarika mu dimu mugisha yavyo abavyeyi basa nkuko nuru rupana rumeze uko ubona dusa gute wowe pana ruruwe ubona sa gute muri ivyo bitenge vyanyerera je shaka ko munyirukanisha ku Ngeja mwana Jackson. Uzigitanda ndarako ngaho. Uzigitanda ndarako. None mwebwe mugifaniki kwanza. Abavyeyi biwe. Wana nyina biwe ngo. Nase biwe nije. Ushaka ambari. Hingira abantu bambaye amabase, amapantara asukuye agoro. Ngo make avuze ngo make. Mumabadze mwambara wabaze. None nyinjira ariko mugabo. Mumurindire ngaho kwanza ngendera. Ugurura rero umuryango. Ivyo injira kandi muzanya amanyama mcamusohoka. Sino nakubwiye bantu kanga murindire kubanza ndamamaganye kandi ni murengane ngaho ntarakwamaga Reka kwanza nduhuke mugo. Waratiye ni hasi. Reka mugo. Reka. None. Urenge iki ati None hari ibindi birori cyane. Yazi kabuta erega twetwa mutu. Wewe bigori ngo ndati. Tamu. None hamwe twose ndano mungu wacu. Oh, kaba. Acha twogoro. Reka. Amahoro boss. Hari abantu bakubonera ngaha najya nubwo bwa mbere ndababona vuba bigashaje bakarane mufite n'umwana sa abo ni bande kibambwiye ngo n'abavyeyi bawe abavyeyi biwaje yego n'ukuri niko cyane uyu umuntu afitanye n'agashusho ziba n'agashusho mumbabarire n'ukuri kw'Imana mumbabarire Sindabazi. Wewe uri mugisha wanje navyari imarambo. Imarambo ni he? Nuhazi mchito. Oya yes nahazi. Charugo naho nzi. Nakabutse. Mwihenzi. Mwihenzi. Ariko mani hora. Amahera ni mali.
ariko mugisha wibagiye amabavu naturaguritse niko ndabibavuga ngo uze kwiga mwana burya wize kugira ngo unyibagirwe jewe nyakora kubyara mugisha ni mwana kwanza kukiga na unondera handi irabe kwanza kukiga mwana wanjye reka kuva mu mwana wanjye reka mama wako oya ni wabasema wajua kurai ukabukura mu rugo mari mpaka ngai wanje kama mukataka kwa kwa kisha ni wabase na baba waita kazi sumuisho mviliza mugisha mwana sumuisho ibuke mama oya na tonti je kwa hali ya kundondera handi je ukura byenezo wako je juntu mwana kwa je no kundondera handi akana ko ikinga kicha kugonga sasa ko oya mzee ndio mtakuna kwa mwana ndio kwa mwana kwa kute baba wangu ni polisi Tawanga kwa polisi. Oya ndashaka kandi. Jewe mugende n'abavyeyi. Bamenje ko n'abavyeyi. Chérie, il y a un problème ici. Oui, il y a un problème. Qui sont ces deux vierges? Ce sont des mendiants. avuze muni mwene bandi turabasenzi mugisha mwananje jewe n'umusenzi wiheza mukecuru just n'umwana wawe we vuze minutiri tanda minute hanze Mutama ni mwenye ukalisha. Ni mwenye ukalisha. simba Mutama ni mwenye ukalisha ukazi. Je ni muzi kaje sinda. Ni mwenye ukalisha ukazi mugende rero. Ni mugende. Ni mugende. Simba jaman papo. Simba. Ushaka kunyirukana ukazi. Simba. Anicha. Ushaka kunyirukana. Simba musimubi. Simba. Simba. Mutama je ushaka ko munyirukana ukazi. Sishaka ko kunyirukana basabye mumbabarire. Mugende n'umunyirukana ukazi. N'umunyirukana ukazi. Simba. Nata ntebura bone. Nati. Akashaka kuba wagiye. Kuzirekisha. Yenda n'umunyirukana ukazi. Mbiza Mutama mutwara umugore wawe. Mutwara umugore wawe. Mutwara umugore wawe. Mushaka jana kunyirukana ukazi. Mushaka kunyirukana.
l'ai déjà dit, je le répète, ce sont des mandats de la capitale. Mais pourquoi tu ne me crois pas? Ce n'est pas la question de croyance, mon amour. Je veux tout simplement savoir ce qui se cache derrière tout ça. Car si c'était les mondiaux, ils devraient demander de l'aide. Mais on dirait qu'ils te connaissent. Loin de là, moi je ne te connais pas. Mais de toute façon, moi, je te comprends, puisque toi tu ne connais pas réellement qui sont les Burundais. Tu ne connais pas. Ils sont capables de faire tout, sauf rien. C'est vrai? Et toi aussi tu es capable de faire tout sauf rien? Ah non, moi, même si je suis burundais, mais je n'ai pas de mentalité burundaise, moi. Oh, ah bon? Parce que tu as déjà traversé les pays américains, européens. C'est pour cela que tu as changé de mentalité? Ah bien sûr que oui. C'est comme les burundais, ce sont des paysans comme ces gens-là. Tu te trompes, mon amour. Le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne les transforme pas en crocodile. Moi, j'ai déjà traversé beaucoup de pays plus que toi, mais les mentalités maliennes circulent toujours dans mon sac et resteront intactes. Oh, courage, belle parole. Tu mérites un cadeau vraiment. Bah, de toute façon, que t'en dis ici? Nous allons où? Nous allons quelque part, je vais t'acheter des moukeke, des moukeke bien grillés, mélangés de frites et de salade. Et c'est quoi les moukeke? Bon, le moukeke, c'est l'un des poissons les plus délicieux au monde. C'est vrai ça? L'un des poissons les plus délicieux au monde qui se trouve que dans le lac Tanganyika, très lac ici. Oh, oui. Je suis impatiente de goûter ça. Ah bon? Ok, allons-y, ma chérie. Alors, chérie. Abiyini yakoze nabi yabaye wa gatatu kaneza wewe akaba yaronse amanota 80 kwijana umva abana banje abana barakoze barakora agashimwe nukubanezereza aho bashaka kuja hose umuntu abatwari wanezereza mafi ndaguye iki kwa bitoyi takugurira iki bene tubarire shaka jus jus yonyene kaneza we nawe wifuza kushaka Chocolat? Shaka chocolat? Okay. Ntacyo turabagurira ni okay. Ntacyo. Cyangwa gatwara hariye kuri piscine muri natation.
Nabagurira byose siko kuko n'abana biga bakamenya bazi icyo bagiye gukora oya reka tuce tubatwara baryoherwe hariya kwiyogera mukine ibyo ariko mukunda ko z'amayodoka zawe ziri hafi ntacyo tubatwara tuzambara hama tuja muri natation okay mukinde mu ruhuke rero hariya muri chambre hama muragaruka turabahamagara mu mwanya sibyo neza sa inkuru za mugenzi wawe urazizi umugenzi wanje ubu mugisha mugisha umwemba kuva hanze ashujyanye n'uzi sizi kiritsa ari shasha urazi ko yarafise abavyeyi mugisha rero kuva hanze ujya mugenzi wanje ujyanye n'uzi aya mugisha n'abavyeyi afise asha ndazi yuko utakunda kwemera mugabe ibindazi uravyemera kuko nukuri mugisha nta bavyeyi afise ndamuzi neza ujya n'umugenzi wanje gose nta na kimwe ashobora kumbesha mugisha abavyeyi biwe bahitanywe n'ubwimo bwo muri ino nankuru Mutoni yatabazanye nyina wa mugisha na se wa bazanye abakuru wabo ruguru asha yabacanye ngaha muhira ndabona n'amaso yiwanje cyarabatwara kwa mugisha reka arabacisha ngaha nyina wiwe na papa we n'umutama n'ukuri n'umutamakazi arabatwara kwa mugisha wiwe amaze kubatwara bamugisha yababuriye mugisha yabirukanye nk'imbwa urabona umukecuru kurira nk'umwana mugisha n'abavyeyi afise ahubwo birateye ikigongo mugisha yabihakanye arabihakana ngo si abavyeyi biwe ngo bihenze shajera guciye mw'ijambo ese ibintu vyo ngora kwemera oya ashaka kuvyemera je mugisha nzi nta bavyeyi afise niko ivyo wabikuye nivyo wabwiwe canke wavyiwe nivyo nababonye n'amaso yanje n'ifoto yabo ndayifise ngaha muri telefone yiwanje imbare imizimu wabonye oya mbega yemwe ndakubwire gute kugira uvyemere ndakora ifoto yabo y'abavyeyi bamugisha ya se na nyina ifoto mana reka ndayikwereke ifoto yabo ndakwereke ahubwo mwumwiwe mugisha mwumwiwe tukana abavyeyi cyane n'ivyinjira werekana abavyeyi nyamara bakuvyaye oya ntibishoboka ndakwereke n'ifoto yabo ngiyi ya telefone nyene yasha iyo foto ubuze wumva ari ivyo reka nukuri nivyo rindira ndayikwereke ngiyi ni foto yabo ngiyi nabona mama mugisha na papa mugisha azogira iherezo ribi ntako ari umugenzi wawe ifoto irateye amakenga burya oya se amakenga nibo utavyumva nivyo je ndabona umengo uyu mama wiwe ndabona umengo barasa n'akayobe asha n'isura ndende niwe n'ubutobo umugabo hamwe vyo bari vyo nukuri mugisha bayambaye mugisha yabirukanye nk'iyimbwa uyu mutama niwe se wamugisha ashuye nyene na mama wiwe uyu mutamakazi ngambona ntabazi nukuri ahubwo vyambabaje canke n'abantu nyene bamyitirira nyene kubera abona yuko ari umuntu afise uburyo afise agashusho uyu mukecuru wiwe ego sha none ko basa n'inzobe n'akantu barafitaniye akantu ashabona mugisha azogira ingorane bihakana abavyeyi ndabwira azogira ingorane mu buzima bwiwe ntihamwe avuga ati wambaye ikirezi ntabona ko cera none uriya mugisha yarambeshe yarakubeshe kandi n'umwana mubi cane ati numva ndamutse yaremeye kwica abavyeyi biwe nyene akoresheje akarimi kiwe kandi bagihari yihakanye igihugu ciwe byari ibintu ntakura iyo bafise abavyeyi iyo baragira ubuntu akaba bafise bose ari babiri agaca bihakana bose yego sha kandi abandi babaririra babakure nibara ku muteme yego mana y'isi n'ijuru ubona ko ari umwana mubi yanka igihugu ciwe namuvyaye kikamurera yanka abavyeyi biwe none wumva haje wambaye ikirezi ntabona ko cera umva nk'uyu amaziki ntakwiye no kuba umugenzi wawe kuko iherezo ry'ujya mu gisharika ni ribi kandi nta muntu yihakana abavyeyi bakiri tweho nyene twe twababuze ubu turicuza ico baduha ica reka ico urasonzanira mama wanje nkaha nkamubona nyene ico bankana uvyimenyere ndabafata hewe hama nawe bagaca bihakana bafise akikura amata mu kanwa banka nyina wiwe ndabuze n'ico mvuga n'ukuri iyo bafise abavyeyi
iyo baragira ubuntu akaba bafise bose ari babiri agaca bihakana bose yego kandi abandi babaririra babakure niba arakumuteme icyo bamajewe gasha reka twovyimenya twebwe tutagize amahirwe yo kubabona Imana yatugarukanira tukababura mugabo wabafise akabihakana imbona nkibone nyene urumva umenye arabantu bibuze ijuru kwibwe nk'uyu kwihakana abavyeyi ijuru gusa no ngaha kwisa azohagorera kujya muhungu no ngaha kwisa azohagorera mugisha yikoreye inkoni ishushe n'imivumo yuzuye imivumo gusa asha nezo mutumirane haje imigisha y'abavyeyi ni ikintu gikomeye gose cyane uyiguze gose acuba wanze nawe ugira itungaringana byose muri abavyeyi bawe bagakoma bagusaba imigisha ku ntibakuvura gukunda gute ufise umuvumo wa nyoko ibintu byose yishimira kuba imivumo y'abavyeyi bizohava bihera nk'ifu y'imiji bizoyonga kuko hajya umugisha w'umuvyeyi ni ikintu gikomeye niwo wa mbere shaka uba umukene ubure mugabo nukuri arambabaje mugabo rero jewe burya mvuye kuvuga iyi mugabo sindashigwa sindavyemera neza na neza ko karivyo ashaka kuvyemera ndazi ko nokubwira ibitari yoba yambaye ibara n'ukuri reka je nababaye akubona ntiworaba umuvyeyi araho nawe iyo umubona ko Imana imubabarire n'ukuri numva bagutazira wahara amahoro umuhoro uramara ababyeyi barabyara bagaheka abarimyi bararima bakimura mahoro ndakwitiranya nk'ukwezi umurikira abantu bose mu mwiza mahoro ndagushushanya nk'amazi ukenegwa mu bihe byose mu buzima mahoro sasagara Oui. Donc tu veux me dire que ces deux VR sont vraiment ses parents? Effectivement, oui. Moi-même, ça m'a été difficile à le croire. Mais malheureusement ou heureusement, ce sont ses propres parents. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis totalement déçue. Mais pourquoi mon mari peut me mentir? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? J'arrive pas à comprendre. J'ignore que je suis son père. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Ils m'ont menti qu'il est orphelin. Ses parents ont été assassinés dans la guerre civile en 1993. Mais pourquoi il fait cela? Madame Chéma, comme tu l'as vu, comme tu l'as témoigné, les parents de Mogisha sont de pauvres paysans. Alors, Mogisha avait le complexe d'infériorité envers toi. Raison pour laquelle il n'a pas voulu te montrer ses parents. Il n'a pas voulu te payer. Le mari que j'aime de tout mon cœur, il peut faire ça pour moi. Mais une chose qui est grave, c'est que la mère de Mogisha croit que c'est toi qui as ensorcelé son fils. Quoi? Oui. Moi? Oui. Sheima? C'est ce que je viens d'entendre. Dieu du ciel. Donc Mogisha a changé. Alors, la mère a compris exactement que c'est toi qui l'as ensorcelé.
Je n'ai jamais touché la sorcellerie depuis mon enfance était religieuse. Et je ne les toucherai jamais. Tu dois faire tout ce qui est possible pour être acquitté. Je n'arrive pas à croire ça. Est-ce que tu connais où j'habite? D'après les dernières informations que j'ai reçues auprès de ma bonne, les parents de Mugisha, je crois qu'ils habitent à quelques kilomètres d'ici. C'est très bien. Bon, aux environs, disons que c'est à quelques 70 kilomètres d'ici, à l'intérieur du pays. À toi, je vais aller présenter les condoléances. Oui, fais-le. C'est très nécessaire, très urgent. Je dois le faire. Monsieur Jésus, je n'arrive pas à croire que mon mari peut oser mépriser ses propres parents de cette manière. Ça, c'est grave, c'est dommage. Mais on vient de la faire des cas pareils, il doit exister. Mange, avec lui. Comme Dieu m'a mari de tout mon cœur, il peut faire quelque chose comme ça. J'ai mon cœur comme ça. Les gens de nos jours ont déjà changé. Je n'ai rien à dire. Je vais aller présenter les condoléances et puis, moi, avec Michel, c'est fini. Je n'aime pas les matières. Je n'aime pas les matières du tout. Sera honnête de chercher mon chat et dialoguer après sur ça. Je ne dialogue pas avec les Oh, madame Chéna, ne te casse pas la tête. Moi, je vais t'accompagner vers chez ses parents. Merci d'avoir fait ici. C'est là? Je ne crois pas lui. Je ne sais pas ce que je peux dire. Non, sois pressé et sois à l'aise. Ne t'en fais pas. Tout va être réglé. Karibu Kiza kule kwa tuseni umegomgori ariko Gakiza ntakwiciye mu byuvuga ubu rubahutse kuzana uwo mugore wo Bugesera yankuye umwana wanje ku mutima uramunzanira ngaha kabisa aha nukuri yawe siwe urumva mugisha niwe mugiriye nabi yamuteye umufuko mwihanganira no kwihanganira gahinda visa uraza gahinda visa mu mutima mutwumvize no kuri mutwumvize mu reka Kiza ndagusabye uhagurukane n'uwo mugore umusubize ibujumbura mukuru araciye umwana agahinda vise niwe yabikoze ntabaraci umusubize wa mukuru ndabigusabye oya nukuri mwihangane mutwumvize uko burya nandivyo niyumvira nasanze atari urumva yaje ngaha aje kubasaba imbabazi nico camuzanye kuko yabonye yuko asigaranye imisi mikeyi agomba gusubira iwabo mu gihugu ca Mali yabonye atogenda bimeze ko nyene nkuko vyabaye yashimye rero kuza kubasaba imbabazi burya Mugisha niwe yari umunyamafuta Mugisha umwana nare Mugisha umwana yavuye ngaha ari umwana nkunda mfise ku mutima nukuri mu mwihanganire siwe kuko Mugisha wo bagihura bwa mbere yamubwiye ko atabavye afise abavyeyi bahitanye n'intambara sa subira muti Mugisha yamubwiye yuko atabavyeyi afise ko abavyeyi bahitanye n'intambara ko twege twapfuye yego yaraduhambye ewe na Mutama twarapfuye yamubwiye jewe na Mutama twarapfuye nanje niko naje wari jewe nari nzi ko yuko atabavyeyi afise yaradishurumba mu ncamake araduhamba
urumva ahubwo jewe nasanze Mugisha ari umuntu adashoboka, ari umuntu atagira ubuntu, ari umuntu atagenda sinzi n'ukuntu bivuga n'ukuntu. Ayo rero niyo mafuti Mugisha yamutayemwo, niyo yamukoresheje amakosa. Nanje naraguye. Umwana wanje yarahindutse bigezi. Atakimuhinduye naki. Nasi yakubwiye. Ihangane gusa twebwe. Ariko bworo buraje. Murumva rero yanse kugenda yuko yosubira inyuma atambabazi mumugiriye kuko bijya bintu byose yakoze ntihariwe. Naratangaye kumva ngo muri abavyeyi biwe kuko nkabibona ariko isirabe mwikazana byinshi. Nukuri nanje. Oya ashakize umana kubwire. Twebwe abagore tuzi ukuntu. Uwo mugore ariko araguhenda henda kubesha. Anu kugira ngo yikureyo. Aho niwe yamuhenda wamugize uko. Oya ntabesha ivyo yamubwiye. Nagera bimbwiye. Mugisha nakubwiye. Nagera bimbwiye ko twapfuye. Naje yambwiye uko nyene uko yamubwiye Mana yanje naho nakagendeye ndaryambaye mwami wanje umva rero amafuti ari ku muhungu wanyu none nimba ariko ma nare nkwiye mugoro wazamenyije aha je ari Mugisha murungitse kuko yagomba ishuri iwabo mu gihugu cyabo yaje gusa n'uwo baseze nyine kugira yongera abasabira imbabazi kuvyabaye kuko mu nyuma amaze kumenya yuko ari muri abavyeyi biwe bukuri yahisemo kuza kubasaba imbabazi nimwazi mubwira hama ishuri inyuma maho kugira nico cyatuzindiye nga Mugisha azojana kandi. Elle veut savoir si tu vas te retourner avec ton mari Mugisha ou pas. Non, monsieur Chiza. Moi, avec lui, c'est déjà terminé. Car j'ai trouvé qu'il n'est pas digne de confiance. Je suis vraiment navrée pour lui. Yararengwa yuko bavavaniye ko batazonasubirana. Aho ni mukuri. Aho ni mukuri. Nukuvuga yuko uyu mugore nukuri atanakimwe yarazi cerekeye twe. Ntarakimwe yarazi amaze kumenya yuko Mugisha yamubeshe akamuta mu mitego akamuta mu mafuti yahise kuvavanura nawe burundu bagira isubire mu gihe. Ayaje aje gusaba imbabazi yigire yera. Hanyuma Mugisha nabazoca asigaraye. Mugisha Jesse ngira zogaruka no kurima ntavyonze ivyo nibaza umwana w'abandi umugore wiwe gusa bakiri kumwe yaje ngaje kubasaba imbabazi ubu rero niba nciye numva ivyo ari vyo kuri muzimugiye ko mwana wanje we ko narabona nakubwira umuhungu wawe ari Bujumbura oya ndashobora kuba Bujumbura unye barankuriye inkoni ku gishitsi n'ukuri none gamuta urumva umwana w'abandi ntakosa agira nakosa tumubabarire yigire ni kumugirira imbabazi ndakunda mubwire ko tumubabariye yitahire turamushimiye naka kigoro yagizeho kuva Bujumbura akaza gushika ino nukuri Imana imuhezagira umwana w'abandi kandi umubwire azogira urugendo rwiza. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a bien compris notre message et elle te pardonne. Yigire nukuri umwana nawe nzorabi yazomaramara ngira azohera muri bwo Bujumbura bwiwe nyene ntumba arabikubwiye none uzomwemera kugaruka ngaho azogaruka Mugisha aha kubera ise abazo bana nawe waje ni Tiens, je leur donne un chèque de 10 millions pour problème pour qu'ils puissent construire leur maison et ça restera un beau souvenir parce que j'ai aimé mon fils, même s'il m'a déçu. C'est un cadeau pour vous. Aka kantu bakita sheke kariko imiliyoni 10 z'amarundi niyabahaye nk'akaganuki muta igikaratasi igikaratasi ni none se murega ipapuro rindira kwanza ndabe ipapuro gatwara muri banki bagaca baguha amafaranga yashatse rero kizi miliyoni 10 imwe aramuka muyatoye muzoce mwubaka inzu nziza ya kijambere isakajwe amabati imiliyoni 10 z'amarundi yanditse mu Gifaransa mugabo nta na kimwe yanditse mu Gifaransa yanditse ko 2 millions uzore bimwibukira ko narakora mu ntoki zanje n'ibihumbi 100 nzokura ibintu numva ngo n'amamiliyoni none gamuta niho kaganuka basigiye uyu mwana w'abandi yego Mugisha we ntazi niyo tuguye si Mugisha sa si Mugisha oya si Mugisha yitwa Shaima
Yo, Shema. Reka ndamushimire. Reka ndamushimire umwana. Yo, Yitwa Shama. Yitwa nde? Shema. Ni umuntu wo muri Mali. N'abantu bo muri Mali. Wambwira muri Mali no hamenyaho. Kera twarize muri Ndamushimire umwana w'abandi. Yo mwana wanje. Imana ikuhezagire. Dore ngundi mugabo mwubakana. Ureke kijya gihume cyane. Uzobyara abana. Kandi ntuzitwibagi. Uzogaruke kuturaba. Uzogukoze mwana. Uzogira urugendo rwiza. Imana ikuzigame. Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien du tout. Je dois te remercier. Elle te souhaite les bénédictions de Dieu. Et en retour, il ne faut pas nous oublier. Et Dieu le bénisse aussi. Mbona abimuheza mubwiye byose yavuze ati ngo Imana nabibahezagire. Mubwire ni ashiki wawe natwibagiye. Azogaruke. Azosanga twarubatse kakazi adusigiye. Azoronka hajya. Ça c'est un beau souvenir. Elle dit au retour, tu verras leur maison déjà construite. Ukuri Imana imuhezagire. Tugende tuyabashire muri konti yayo ndabugurutse konti yayo. Mugabo zukubaka inzu nziza hamwe yogaruka azone ikomera yiwe yagize icyo amara ko yakoze neza. Uyu mutami yabonye amahera afyura amaso. Uno munsi uririrwa n'umunsi muzima. Ndazi ko acaca kabaporo. Kandi baduhaye ari ingabirano baduhaye. Turajana nawe usiga. Musi mu bitabesha. Maze kubona amahera. Turajana turirirwa n'umunsi. Icara rero. Ahubwo haguruka tugende. Tugende. Turajana Nicare. Milioni 10. Nomose ngakanda yabone naje angana. Uno nerwo akore no kubihumbi jana mu ndo kingo akore mu. Shaka ndabayo ngena azovamo inzu ya kijambere. Shaka ndabingena ngana ndabayo babingena. Reka ndakubakira inzu y'ikijambere. Chère Marie, premièrement, je te remercie de m'avoir fait visiter l'un des plus beaux pays du monde qui est le Burundi. Deuxièmement, je tiens de t'informer que j'ai tout compris à propos de toi, malgré que tu m'avais caché beaucoup de choses. Dieu merci, grâce à ton ami Chiza, j'ai eu l'occasion d'arriver dans ton village natal. J'ai eu la chance de voir tes propres parents. Les pauvres parents qui ont tout fait pour que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Mais en guise de récompense, tu as jugé bon de les dénigrer, les mépriser et de les chasser comme des voyous. Cher mon Dieu, désormais, j'ai pris ma décision de retourner chez nous sans toi. Et surtout, ne te fatigue pas de me chercher. Je n'ai plus le temps de vivre avec un grand, avec quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ses parents ni de son pays. Tu n'es pas digne d'être mon mari. Je te souhaite une bonne chance. Je vais vivre ma vie sans toi. Celle qui t'aimait tant que
Oui, allô? Vite chizi. Ni sawa monani? Yemwe. Ego nami. Sawa tunashukuru. Ndio mambo ni hafi na rangi tubona. Kete mugira? Gusa arantu agomba gusimbira gato. Nashaka mumbabarire mfashe nka 2 minutes twari birihutirwa bose. Yego byamaze kugeza. Sawa mu minota 5 nzonda gushikira. Okay. Vraiment. I can't imagine that you my friend, Jesus, you can try to betray me like this. Reka kumera vuga ikirundi sinanje ko ndumva. Vuga ikirundi uvuga muti. Why? Kweli? Vraiment. Si vous voulez, je suis totalement déçu quoi wewe. Kuma hiyo hicho cha kwamba je wewe kuvanga ujunga wali no mjitoki kwa bali ya mjitoki no kuri aeroport uweke tumgore waje shaima kuma hiki chiza. Nakoze. Chiza vraiment. Wewe vraiment mushinga ndaba vraiment. Usha kungese vuku. Usha kukuma mikurukuzi. Nakoye mukerundi. Uyu byo kuvuga undeze ugwa ntari ndo gatawe we to mu ruvuga iki kuba baje hamba. Kuba tichendi kama chendi. Wewe ucho chakubaje wewe kuvaga mkisagara ukafuta mugambi waje shaima ukamukora ruku mjitoki hariya ukashomwe kana kuri aeroport yuko chindega akaturi wabo. Ni iki? Wabajwe n'ubona mwereke. Kugira babaje. Kubera none wewe ndo utamu mwereka. Kwa mwanangu. Anza umvigitse. Vraiment chiza. Sinalizi kuna vraiment umuhemu muko chiza na bize vraiment chiza. Hiyo mtu kuna watu kwa kama misaka zaka mengi za mtakula za mtangazo ndoto mgori waje kumbe ni wewe kumfasha gukutoroka. Kumtoroka. Cyangwa uro anatolishije. Niba sangiye mugaro ndamutorokeje. Uramba baje cyane kandi. Senda kwize ko vraiment. Wababaje n'ubona mutwe kuraba abavyeyi biramba baje cyane. Ahubwo nari nacere. Nawe uri ngo patriote mugabo. Just nanda kwize ko vraiment. Urayebe ubuzima. Sunshine vraiment qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dis-moi. Tu vas me donner du travail toi. Oshayima no kumuvuga namba. Il va me donner du travail toi cher. Toi. Oshayima no Shabani wiki. Ijo kwa nini? Akoze kije. Nari nacere. Nuko ari wenyine yavyisabye naje wihata nabisaba nari kubimusaba imbere akagenda gasa kuko ereka waramwamisi cye umwana w'abantu nore gasha kuko waronse isaha mukayesera wenyine Imana yaragora yagafura kishese banza umvirize Jesi naguhemuki umukwiza atunga nkujya yaraje nga ukorera igihugu ateze imbere abarundi n'abarundi kazi muri rusangi hamucu umufatira ari kurya ahubwo ntabwe ngugira wewe ahubwo utagira neza birakura teni binda kuko yishyize mwese wewe washaka kumugirira nabi umuntu w'abandi ngo hama nje hajya kumugirira nabi he wewe ibyo by'amakarani uri kurambira bya wowe uri umupatrioti uwo muco ukore kurira gufata umudamu w'umuntu umutware mu kintu cyane bombo hamucyurira kugirwa sindere n'umutunga baki no kumutwara mu kintu cyane bombo bitwaye iki ni ndagutumye wo umukobwa wanyu ngoroba no mutwe mu mafuta cyane wari umuzi wowe zera mwerekeje gusaba imbabazi ababyeyi bawe ama ifo yuko yatezwa gusubira iwawe heya wo umutema mafuti amatuko nyine ahubwo ijya ngingo yafashe kuri jewe irabera nziza cyane gute urayinone ubuzima umuntu nkujya azanye ibikorwa nkabijya byiza biterambere nabi nkijya hama umwambitse none nkuje ndaka kugoye qu'est-ce que je veux faire ça Shaima vraiment qu'est-ce que je veux faire maintenant yari roswe wabaye bayibiyaki kusaba service ndio kusaba service umfashe kundu ndosi inzu tubenga tujanye migambi yacu lakini tumare woshita kushukugura umugambi wa kukiwanje amazina yayo bagomba kumugirira nabi ushakwiye vraiment wani ubuzima cyiza kino aho gute hari kumwe na madame Shaima gute birakabona Shaima yibi n'ubundi yari gusanga firenga kuko waramufitiye umugambi mubi nta mugambi ndumye wari ukiza wamufitiye urumva rero banza umvirize wewe uri bahebi yake nta mugwiza atunga nkujya afise amamiliyarde nkajya yoza n'umugambi ngaha hama ukawubaruza
none umuntu yarajenga none nk'ubu twese ntaho uziyo tuba tugenze none wowe jya gusaba serivisi umfashe ubura n'umuntu mwiza sibyo ntibisigura yuko wowe tuca gushaka kwita mu buzima bw'iwanjye je na buzima bwawe ninjiyemo ahubwo niba bumvye kuna mu mafuti iyo umenya how much you betray me how much ikintu cyinshi mbabaje mu muco wanjye wowe yakuru umunyamico none uyu muco wowe kwigisha gufata umudamu ukamutwara ahantu hari kijya kure hose akabizi n'umuco nyabaki wabazwe n'umucucu bwawe si umucucu kandi umviriza jendera shemarera ni wowe mu mutwe atakiriye ndagusabye rero umviriza désolé niba twarabona jewe niba twaratuziranye rero safini jya gushyira umwanya na wowe finish mbwira wowe urashaka ubuhetse biragusha cyo mpamvu usheze umucezi vraiment icyo gitiye wewe yonyine wihemukiye Imana isekereza imbere ya byose no kuri Imana ishimwe no kumubona nawe nyine kumva vuba usanzwe urimo gusoma ikintu kuko ni bake kuko ndazi yabaye igihe wiganye ibyabaye n'umubona ugeze ariko vraiment abantu babaye umushinga nkawe Imana ivuze cyane amina igikurikira naco urinze vraiment inshuti yanjye no twariganye twaciye kuri byinshi nukuri narakoze biteye isoni narakoze imbaragaraje narakoze ibidakorwa nukuri navuga yuko nari muzima sinzi isi nari nyine nukuri ntabwo ujya munsi amahanga hose kuri jewe ndigaye byabaye byose ntabwo sinzi imana niyo nari mu gihugu nari mu isi iyihe hariya ngo umugabo wumva sinzi simbone wawe mubwira kuvuga ku bintu byabaye byose gusa imbabazi kuvuga ziba zitavuna amahera inshuti yacu twariganye tubakira ibintu byinshi ngo nagufasha ibyo ndagufasha nafasha na byinshi rero byinshi mbabarire byose kamwe bishyashya urabigisha ntaragira icyo mvuga jewe vraiment Imana ndayishima kuko Imana yandemye irantandukanye n'abandi kuko jewe reko mfise ishavu rya cari rwose mugabo nyaruka guhera ubona ujya munsi nyene dushwana burya nyene haciye akanya naciye ndavyibagira burya iyo bitarinze cyane umutwe wanje naribagiye kera ubisanzwe jewe imbabazi nazigize kuva kera gusangira nuko ntari bwabikubwiye amasomo yanjye je nta ngorane dufitaniye nawe bira yego ivyabaye byose byarabaye tuko tuvyibagira tukarabira imbere kuko imbere niho heza gusumba aho turi wumva amahoro ngorane kuko ivyo vyakubaye ko kubajeni nka benshi baja hanze bakaba muri bihugu vyo hanze ivyo tumenyere kubabona urumva baraza bagafata ijya mico yabo bakuye hariya bakazina ngaha bagusanga ivy'igihugu cacu bagize mu nyene ku ruhande ntibakivyereke baba bashaka nyene bagumane ijya mico bakuye hariya nimba ari ibiyayuramutwe bafata hariya nimba ari ibiki baza ngaho umengo Uburundi umengo si igihugu cabibarutse bakagifatira irari sinzi mbere aho data n'abagirwa amahirwe bagashika ngaho hariho n'abatifuza kugaruka ngaho sinzi impamvu tibere rero gusa kinuvuga ubwo bagize amafoto menshi y'akana abavyeyi kijya kintu je musanze giye kandi ndacyumvise cyambabaje gose ngira ngo ndacemye numve yuko ari byo nimbero ni mugisha kijya kintu bagize kumvo nyabagi naramenje uye kijya kintu n'ukuri uzogire ingufu zose zishoboka ubu abavyeyi bawe bakiriho ukuri uzo mbere n'umugisha kora bakiriho ahubwo nyaragasa wiruke ubasaba imbabazi byabaye byagushikire byose
kijya kintu cyo kwihakana ababyeyi sico na mu bintu byose byambabaje mu byo mufite yose yabayeho kijya kintu mu kintu cyankozeho cyane gose kijya kintu na Shayima hamwe wo mushikira cyangwa wo nk'amayigo ukaronka kontakte zo mu telefone kwa Shayima bati bikunda ko yogaruka zo mpamagara ngaruke cyane akore ibiganiro ko kijya kintu amubura kuje gukora kijya n'ikintu ngira akamaro mu gihugu hajya wari kuye matamuka kize umubyeyi yamara umubyeyi sinzi urabona kagenda gerageza vraiment ndiko n'ukuntu iyo mbabazi inzira bawicishamo isaha imbabazi ababyeyi banje isaha imbabazi igihugu cyose abanyabene igihugu bakagera kugira ngo kuri kuko nakuze akajyana nakoze kujya no guhimba kera gutaka gukora ubuhimbi nakuze ukuri nsabe imbabazi abantu bose nsabe imbabazi Imana ngo ukuri ndi kubyina by'ibintu ko burya atambabazi zabo atambabazi abona yuko atakintu kimwe geno mu gikundi bishoboka ibivumo y'igihugu nyinshi cyane umutwaro muri gihe ndumva muri gihe batamahoro ufise muri gihe ndumva yuko ufise umutwaro udahambaye w'imivumo myinshi cyane n'inge yenda zigenda uva ko ziko ziramvuma iyo nyuma y'amazi niva ko akaramvuma n'impuzu nambaye iyo nambaye impuzu ndumva ko umwego n'impuzu ziko ziramvuma uva jewe sinzi muri make rero ntarinze kuvuga menshi cyo imbabazi nzi kugira ibyo munsi nyine nta kibazo naho ugiye kwiga nawe urakura umwasi w'iwanjye ukaba wayafashije cyane kuko ndibuka yaba yari ubundi abandi usanga iyo bahawe amahera baca bakongeraho akagira neza y'ibintu cyane ibyiza igihugu cyacu kiba kirabakoze kuri urabona iyo ugiye muri uyu mwanya nawe tuba tugiye mu mirimo oya kijya kintu kikibwira ntayiyumvira ngo uyu muntu yafashwe neza oya kijya kintu cyane hano ikindi nacyo si cyiza byerekeye ababyeyi banjye ndumva yuko ufise oya urabasaba imbabazi utanga simbona niyo mbabazi sinzi ko ndiko ndivuga aho nihera kuhera ko gusa ishaka ry'umubyeyi ishaka ry'umubyeyi yiriganira umubyeyi gusa yamara umubyeyi uko biri kose ebo warabafashe nabi babakubagura mugabo kubera ababyeyi bakwibarutse nta kundi imbabazi bazozimugirira gusa umubyeyi yamara umubyeyi aho nohera uragenda wicishe bugufi gusa wabwira ibyabaye uko byagenze imbabazi mu byo nakuze numva bagutazira wahara amahoro umuhoro uramara ababyeyi barabyara bararima ndakwitiranya nk'ukwezi ugigira abantu bose mu mwiza mahoro ndagushushanya nk'amazi ngenerwa mu bihe byose mu buzima
urazi akazi k'uno munsi tugende dushaka iyo se mugisha indi mugisha uyu ni umugisha none se we none ntabyo ubona ko ari we gamu oya kwanza uri mugisha wewe wewe umugisha jewe wamubonye watanga uramubona neza abyeyi banje wewe ni wowe wamubonye jera numubona gute nukuri ndaje kusaba imbabazi abazi usaba iki nukuri nukuri we subirayo ndapfuka sisha ukubona mu maso nukuri naramenje waramenje ngira icyo mushaka cyose waratwishe mu migihano mushaka icyo ari cyo cyose je nukuri naramenje jesi ndabishaka ariko gamwana ubu wewe wiyumviriye amabavu naturaguritse ndiko ndarima ndakwigisha igihugu kikakwizigira kikakurungika mu mahanga ngo uzaze gufasha Uburundi n'abawe none ukaba waragiye urahemuka mwana ndakubwira iki warayubaye uwo bita abahebiyake urumva abahebiyake icyo gisigura umugore wawe yaraye aje atari umwana twabyaye adusigira amafaranga yo kubaka inzu none wowe uzanye iki nyereke icyo uzanye uzanye indagara uzanye iki ari indagara wazanye ukurije mu mbwi byo mushaka byose umwana yaze aratwubakira siyo mafaranga ati burubaka inzu urahemukiye Uburundi uhemukiye ababyeyi uhemukiye abantu bose none uraje uje kubahira niwatwishe ndaje muta nakundi byinshi wa muhungu cyiza ntiyatubariye yuko yatwishe mbega cyagiye twamusangiye Bujumbura waramenye ibyo yatugize ntiyatwirukanye iwe none aje iwacu gukora nukuri mama muta nukuri jewe naramenje muta ndaguye ndagarutse ndaje muhira nukuri nawe nyine nukuri babyeyi banje nukunda basabye imbabazi shaka mu nteme munyica munyicega mfire mu maboko yanyu ntacu jewe nukuri nakamaro kiyo nyene yarahemukiye Uburundi none yarahemukiye Uburundi yari kuza gukora mu Burundi bwiwe akagira iterambere n'abandi bose bakaronkeraho akazi siko none nungore ku nkovu mama iterambere ujya mugore ridatwubakira inzu yajya amafaranga nabonye angana n'ivyatsi none iyo baba bari kumena mugisha tibokoze ibintu biboneka ha mu Burundi jewe nukuri naje mu fisi no kongera reka genda wereka ndamukure yabaye bahebiya reka ndamukure bahebiya jewe nukuri shaka unyice uri bahebiya kaba nukuri nyica ko amafaranga nabona nyujya mugore amafaranga nabona nyujya mugore mwana wanje we nunyibuse shayima nukuri nunyibuse shayima nukuri nunyibuse bamukibutse si wamwiyatse kandi ubona ko kimara amaye kizino wa mugore yarigiriye icyo kiba cyaje yaragiye Jeni je gusaba imbabazi je mu mbabarire kuri mu mbabarire je munyica mu nyice ariko je mfire maboko yanyu ntacyo maze je kuri iyi shaka mu nyice aje mufisi no kongera oya byo kumutama nabiri oya ntuneme umwana kuri je mu mbabarire kuri mu mbabarire reka ndamukura reka ndamukura kuri mu mbabarire mama ito gitabye wabo kirake kiza mama nukuri jewe mbabarira wibyuza byose ndakubona uko umenye wowe wahemutse wa mwana warahemutse wa mwana wewe nukuri je mu mbabarire nukuri je mu mbabarire naho nja naco mfise no gukora ngo gikunde nafise imbabazi zanyu nukuri ni mu mbabarire nukuri mu mbabarire nuri tugire gutekari rwacu nukuri ni mu mbabarire nukuri ni mu mbabarire nukuri ndabasabye abavyeyi nukuri mu mbabarire haguruka mbabarire ariko ngamwana umugisha waramemukiye mwana wanjye naramukunda waramemukiye mbabarire abavyeyi nukuri zizosubira ariko nzokwishima nukuri zizosubira mama zizosubira mama nukuri nukuri mbabarire mama ndiko naramenye jena kukukura munota jewe nkazobona usubiriye
ndoca ndaguca zoguca ku mazi niwasubira zoguca ku mazi niwasubira gutamba ugitabwa iwabo reka tukagugenda gira umwazi imwe kirime none wibaza ko nzose uja kwisuka ahubwo je nzose wewe niyo cyane n'umuhungu nta ngorane mugabo tuzojana nawe arime yumve kurima arime nawe yumvirize ndakumva kangaza ndamurakangazije byatsi mzee karibu mzee murakora hasi kora hasi mukuramo ibyo byatsi inyuma hasi kabisa mawe sabwe none iburaya ora muri basi iburaya arabisa aho barima azo kurima iburaya arabisa aho barima gabuta eka hakurahe ahubwo je narizi ko nisuka yibagiye no kwifata kare amazi arashobora ntiyubagira yumbeho yego ariko rero sabwe ndakubwira ikintu urabona ibintu bikwege ubona ko wikwegeye amabavu wari gusubira ku iso ibi ni wari warabirenga ibi ni wari warabirenga ubu abana mwiganye batagiye no mu mahanga basigaye aha ubu nibatwara amavuwatiri ntibamerewe neza kubera ko biyungunganije mama jeni baza yuko ujya kuri tararenga bavuga ngo tararenga niba ritera ingata kuri tararenga ritera ingata neza cyane ariko rero umviriza yisubije inyuma mwana narisubije inyuma yego narisambure nk'inkoko nk'inka n'ihene yego rero ndabemereye mwebwe gusa mubandanye munsabira musabire gusindi migisha dusubire kandi kwisuka hari ntacyo tutari twaragukoreye aho ndabizi ariko burya nawe utanga imana kwiyebuye ndabizi jewe igihambaye gusa ko narose imigisha yanyu n'imbabazi zanyu ndazi neza yuko imbere ari heza cyane mawe tazoroha neza cyane bose birakunda umugongo uravunitse none kutamenyereye banza wumvirize icyo nakoze imyaka yose tukakurera siko iyi myaka yose twakureze turuka turarima ngo wige gushika uno munsi urumva umuruho twahakuye umugongo wumvise ko aho rero amabavu amabavu indira nirakugarukane n'inshuro gira niwumve ibavu ryakuze aha narindira cayumva atazi ibyiza byawe mbega ninde ataragira ibyamwa byawe twagukunze urukundo rudasanzwe rugusabye wibera mu gihugu cyose idegembye kuko urabikwiye bihe byose tuzogufata nk'umukwe iterambere turishika ko kubwawe ubumwe busimbatara kubwawe mahoro sasagara mahoro